Wizera urabona ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana bukugira special. Nimba ubyizera uvuga uti amina. Ndabahaye ikaze mwese nkuko babahaye ikaze, turabahaye ikaze mwese mu nzu y'Imana, igitondo ciza ca Pentecote. Yifurizira uwo mwicaranye uhindukire umubwire ako ntumucire ko amate mubwire uti Pentecote nziza. Haleluya, umunsi mukuru mwiza wa Pentecote. Haleluya, haleluya. Umunsi mukuru mwiza wa Pentecote aho twibuka ko mpemu yera yatanzwe agatangwa ku ishengero, abigishwa bagatangura kuba mu bushobozi no gukoreshwa n'Imana mu buryo budasanzwe, bagatangura kugendera mu buzima bwo kunesha. Igihe cyose twibuka mpemu yera, twibuka izo nkomezi z'Imana zarekuwe mu bantu, izo nkomezi z'Imana zatanzwe. Mpemu yera niwe bushobozi bw'Imana. Haleluya. Kandi mpemu yera niwe aduhishurira Kristo. Mpemu yera niwe akora igikorwa cyose cyo kudukuza. Mpemu yera niwe adutahuza. Mpemu yera niwe ahingura ubuzima bwacu. Mpemu yera niwe aduha kopera canke gukora no gukoreshwa ibitangaza no kubaho mu buzima bwo mu buryo bw'impemu. Niwe adutuma dushobora kubana n'Imana mu busabane. Haleluya. Kuko n'igihe twakira Yesu Kristo habaye igikorwa cyo kuvyagwa, twaravyawe mu buryo bwa mpemu. Haleluya. Kandi nivyo bidushoboza kubana n'Imana, nivyo bidushobora gusa kuba abantu b'impemu. Ico cyose ni igikorwa ca mpemu yera mu buzima bwacu. Mpemu yera niwe azozura imibiri y'abasinziriye canke abapfiriye muri Kristo Yesu. Mpemu yera niwe adushoboza. Haleluya. Igihe cyose gutambukira mu bugombe bw'Imana. Ntidushobora gutambukira mu bugombe bw'Imana tutabishobojwe na mpemu yera. Kameremere kacu ntikoshobora, ntiko twemerera, ariko mpemu yera muri twebwe aradushoboza. Bwana asifiwe sana. Imana ishimwe muri kino gitondo ciza rero ca Pentecote, kandi dusubira kandi kuvuga ngo turaryoherewe presence y'umuntu wese hano hantu, kandi turaryoherewe n'igikorwa c'Imana gishishikara gukoreka mu buzima bwanyu mwese mu mibereho yanyu, kandi nizera ko murushiriza gutera imbere mu rugendo rwacu rwo kujana n'Imana. Dimanche iheze twariko turiga, ariko twarize cyane dufatiye ku kintu kwijambo ry'ukwizera, dufatiye ku kungene ukwizera arico kintu kidushoboza gutambukana n'Imana mu rundi rugezo. Nibaza ko maze dimanche zishika kuri 2 mpagaze ku kintu c'ukwizera. Ariko kandi nkuko tubizi, nta na rimwe mu buzima bwawe canke mu buzima bwanje nshobora kubona ubwiza bw'Imana igihe ntari umuntu yizera. Kidushoboza igihe cyose gutambukira mu bwiza bw'Imana, kubona ubwiza bw'Imana, kubona canke kugerera mu bwiza bw'Imana, bizokwama bihagaze igihe cyose ku kwizera. Uno munsi ariko ndashaka kuvuga kandi mfagaze kuri uyu mutima Bibiliya itubwira ngo tugire umutima wari muri Kristo Yesu. Ni ijambo riri mu Bifilipi igice ca 2 ku murongo wa 5 gushika ku murongo w'8. Abifilipi igice ca 2 guhera ku murongo wa 5 ukageza ku murongo w'8. Umutwe w'amajambo uno munsi nshaka kuvuga ko canke ijambo nshaka kuvuga ko kuri uno munsi co numva mpemu yarashize mu mutima wanje ko twiga ko kandi ko dusangira, ni ijambo rivuga ngo wige guca bugufi. Haleluya. Wige guca bugufi. Mbere yuko dusoma uyu murongo wo mu Bifilipi igice ca 2, ndashaka kuvuga ngo kenshi guca bugufi ni ikintu gishobora kugaragara mu buzima bw'umuntu, ariko iyo turiko turavuga guca bugufi si ibintu bijanye n'ingene tuboneka hanze, kuko murabizi ko mu buzima bwacu turi abantu bagizwe n'ingene duseruka, arivyo no kwita personalite, ariko kandi ikitugize cane na kamere kacu, co no kwita caractère. Bisobanura ngo mu yandi majambo, ndafise uko nshobora kuboneka hanze, ariko bishobora kuba bitandukanye n'ingene meze indani muri jewe, mu kubaho kwanje, muri kamere kanje, muri caractère yanje. Guca bugufi ni ijambo ryagutse rininiya, ntajyo novuga ngo ndarihezeko, ariko ndazi ko mpemu yera ari watwigisha kandi abandanya kubigisha, nkuko abashize ijambo mu mutima nuko riba rifise abo rigomba gufasha, kandi ico ndakizi ndacizeye.
ariko ahaniniya no munsi ndashaka kuvuga kuri iri jambo guca bugufi, mvuga ngo ni ikintu kigomba gukura muri twebwe, ni ikintu tugomba kwiga mu buzima bwacu, ni ikintu tugomba kureka mpwemu yera akakidevelopa muri caractère zacu, muri kamere kacu. Iki ni ikintu gikenewe cyane, ni ikintu nibaza yuko kitagwiriye cyangwa kitabaye gikuze mu buzima bwacu, tutabaye abantu bariko baratozwa n'Imana kuba abantu baciye bugufi. Ndibaza ko hariho ibibazo byinshi mu rugendo rwacu rw'agakiza bizodutuma mu rugendo rwo kujana n'Imana hari ahantu tudashika. Uyu munsi rero ndashaka kuvugira ijambo nk'ukoma ishwasha canke nk'uwinterpera umutima w'umuntu wese ari hano hantu, kwibaza kuri kino kintu, ni gute utahura guca bugufi. Mbega ugezahe kuba uri umuntu aciye bugufi mu buzima bwawe? Mbega ubona hari iterambere riri mu buzima bwawe ku kintu kijanye no guca bugufi? Kuko absence y'iki kintu mu buryo bugwiriye mu buzima bwacu irashobora kuba obstacle kuri development yawe, canke kukuja imbere kwawe, canke kugutambukana n'Imana. Birashobora kuzokubera intambamyi igihe guca bugufi atari ikintu uri kuritwararika. Ntituri mu myaka iyo turimwo ijambo nk'iri turyumva cane canke turyigishwa cane, ariko turi mu myaka aho tugomba canke twigishwa kudevelopa ico dushaka. Ico dushaka, nkora ico nshaka, ndagikora uko ndacumva. Ariko kenshi uko dushaka ibintu bigadutuma tuzimira, bigafosa inzira yacu mu rugendo. No musi ndashaka kuvuga kuri iri jambo ku buryo bikuzanira kwibaza muri wewe, mbega ndaciye bugufi bikwiye kugira ngo nshobore kujana n'Imana? Kuko ntibishoboka kujana n'Imana udaciye bugufi, kandi urugendo rwawe n'Imana ntirushobora kurushiriza kuba ururyoshe. Haleluya! Igihe guca bugufi atari umuco canke atari ikintu kiriko kiragwira mu buzima bwawe. Haleluya! Usomye rero muri uyu murongo Paulo yandikiye iri shengero ry'Abafilipi, Paulo agerageza kutwereka kimwe mu bintu bigize caractère canke akaranga ka Kristo. Kandi mwibuke yuko ubuzima bwacu tubaho tugomba gusa na Kristo, dutumbereye gusa na Kristo. Paulo rero agerageza kuvuga kuri Kristo, ariko muri iyi chapitre ya kabiri y'Abafilipi, kuri iyi mirongo mike, Paulo yifokaliza ku kintu kimwe mu bintu byinshi byari bigize Kristo. Murazi ko Kristo ari urukundo, murazi ko Kristo ari ubushobozi, murazi ko Kristo afise ibintu byinshi bimudefinisa. Ariko uno munsi ndashaka ko dusangira kuri uyu murongo w'Abafilipi, ahantu Paulo agerageza kutwereka Kristo nk'umuntu aciye bugufi. Si ivyo gusa, Paulo akaduhamagarira kugira umutima wari muri Kristo Yesu. Haleluya! Mvuze umutwe w'iri jambo numva mwiza, muhindure titre mwankoreye canke navuze canke iyo nihenze ko, ariko kandi numva ashaka kuvuga no munsi umutwe w'amajambo ravuga ngo mugire umutima wari muri Kristo Yesu. Urashobora kunsomera uyu murongo kuva kuri 2 gushika kuva kuri 5 gushika kuri 9. Mugire wa mutima muri mwebwe wari muri Kristo Yesu, uwo naho yarasanganywe ishusho y'Imana, ntiyiyumviriye yuko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumirako, ariko yisiga ubusa, yabira ishusho y'umugurano, acika ubusa n'abantu. Kandi abonetse afise ishusho nk'iy'umuntu, yicisha bugufi, araganduka no gushitsa ku rupfu, kandi urupfu rwo ku musaraba. Nico catumye Imana imushira hejuru, ikamuha rya zina rirengeye ayandi mazina yose. Haleluya! Aha Paulo avuze ikintu nshaka guhagarara ko, aravuze ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Murumva yuko mu ruhande rumwe Imana iri kiduhamagarira, kandi niko biri iyo dukijijwe, iyo wamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, mu buryo tubarera no mu byo tubigisha byose nibidutwara ahantu tugenda turushiriza gusa na Kristo. Iyi niyo vision, iyi niyo ntumbero y'ubutumwa bwiza mu buzima bwacu, kugira ngo
ababwakiriye turushirize gusa na Kristo. Ariko kandi kugira ngo nse na Kristo ngomba gutahura ibintu bimwe bimwe bigize Kristo. Icambere Paulo avuze aha hantu, avuze ngo uyu yarabayeho ari Imana. Il existait sous une forme dans Dieu. Yari Imana, yari ameze nk'Imana. Siko Fiston umurongo wa mbere. Yari afite ishusho y'Imana. Yarabayeho afise ishusho y'Imana. Aha Paulo yintroduza uyu murongo atwereka forme, igicapo c'ico Kristo yarari. Igihe Yesu yarariho, yarabayeho ari Imana. Amasekte yose yo mu isi agerageza kwiyataka kuri iki ciyumviro. Amasekte yose yo mu isi, inyigisho z'ibinyoma zigerageza kugwanya nature ya Yesu uko ari ubwa mbere na mbere. Bibiliya itubwira ngo yarariho ameze nk'Imana. Yari Imana. Ariko Paulo agashaka kutwereka yuko nubwo inyubako canke uburyo bwiwe bwa mbere Yesu yari Imana, Paulo ashimikira rero kukungene ukuba Imana kwiwe, ngo Yesu ntiyigeze abona yuko ari ikintu co kugumbira, co kugumana, co kwizirikirako. Nico yari, ariko Paulo ahereye mu kutwereka ico yarari kugira ngo atwereke ico yacitse canke ce qu'il est devenu. Rero ngo Yesu yariho nk'Imana, afise ishusho y'Imana, ameze nk'Imana, ariko kandi igituma duhamagarirwa kugira umutima wari muri Kristo Yesu nuko nubwo yari ameze nk'Imana, ngo ntiyigeze abona yuko ico kibanza canke iyo forme canke iyo position canke iyo nature, ako karanga, ico kibanza, iyo foroma, ntiyigeze abona ko ari ibintu vyo kugumbira ngo abigumeko. Ariko kandi ngo yakoze gute? Ku murongo w'indwi, canke ku murongo w'indwi, ngo ariko yagize gute? Yisiga ubusa. Yisiga ubusa. Mu Gifaransa avuga ngo il s'est dépouillé. Yariyambuye ico ari. Yaremeye kwabandona, yaremeye kurekura icari. Kugira ngo utahure icari co guca bugufi. Guca bugufi igihe cose bitangurana n'iki cimviro. Guca bugufi ntibibaho, canke ntibishobora kuboneka, canke ntibishobora kugaragaza ibimenyetso vyaco mu buzima bwawe. Imisi yose iyo tuvuze ngo guca bugufi, automatique mugomba gutahura ko guca bugufi harimo uguheba, harimo abandon. Iyo tuvuze ngo ndaciye bugufi, ni ukuvuga ngo ngomba kuba ndi umuntu afise ikintu ashobora kurekura. Nico ndi, ni uburenganzira bwanje, nico nagizwe, nico nahawe. Ariko l'humilité commence, uguca bugufi gutangura kwinjira en action igihe ico ndi nshobora kukirekura. Ngo ntiyigeze abona yuko kungana n'Imana ari ibintu vyo kumirako, ari ibintu vyo kugumana, ari ibintu vyo kwizirikirako, ariko ngo yiyambura ubusa. Il s'est dépouillé lui-même. Haleluya. Arabandanya ngo afata ishusho y'umugurano. Yari Imana, ariko ariyambura ubumana, yambara ishusho y'umugurano. Iki ni ihitamwo ryo mu mutima, ni uguhitamwo kwiwe. Si ivyo gusa, hejuru y'ivyo ngo acika ubusa n'abantu, en devenant semblable aux hommes. Verset 7. Kandi ngo aboneka nk'umuntu abaye. Ntiyabaye umuntu, Yesu ntiyabaye VIP, ntiyabaye umwami avukiye muri palais, ntiyabaye n'umuntu avukiye ahantu hahatari, ariko yahisemo gufata ishusho y'umuntu, kandi mu Gifaransa bakongerako ngo kandi umuntu asanzwe, umuntu yiyoroheje.
Bwana asifiwe sana. Araca bugufi ku murongo w'umunani, acika uwumvira gushika ku rupfu, apana urupfu rusanzwe, ahubwo urupfu rwo ku musaraba. Ni ukuvuga ngo Yesu yamenye ko ubugombe bwa se ari ukumutanga. Yesu yamenye ko ubugombe bw'Imana ari ugukura kw'icyaha c'abari mu isi. Yesu yamenye yuko niwe wenyene yari ashoboye gukora ico gikorwa no gushitsa ubugombe bwa data. Yesu amaze kumenya ico ari c'ubugombe bwa data n'ico bimusaba, Yesu yemera guca bugufi, yemera gucika umuntu, acika umuntu asuzuguritse, ariko ntiyagira demi pa canke ntiyagira intambuko ntoya y'ukumvira. Ariko Bibiliya ivuga ngo yongera arapfa, ariko ntiyanapfa gusa, ariko apfa n'urupfu rukengeretse rwo kumusaraba. Ni ukuvuga ngo kugira ngo dutahure ingene Yesu yashoboye guca bugufi kuri urwo rugezo, Paulo avuga ngo yaciye, yarumviye. Sinzi mu Gifaransa bavuze ngo il s'est rendu obéissant. Niko bavuga? Araganduka. Araganduka. Agatangura gute? Kuri 9, kuri 8. Kandi abonetse afite ishusho nk'iy'umuntu, yicisha bugufi, araganduka no gushitsa ku rupfu. Araganduka, iri jambo riragomba kuganduka, si kuganduka bya bindi muhora mugira. Mu Gifaransa baritraduiza il s'est rendu obéissant. Nimuce muvuga ngo Yesu, hari abantu babaza ko kwa Yesu bagandutse, ntibagandutse. Iri jambo kuganduka bavuga ko Yesu yarumviye. Obéissance. Ntibishoboka ko mu buzima bwanje canke bw'iwawe nk'umukristo aya majambo abiri, guca bugufi no kumvira, n'amajambo abiri ajana n'ubuzima bwacu bw'agakiza. Iyo tuvuze guca bugufi, ni igihe twemera mu buzima bwacu gushira ubuzima bwacu mu cyo Imana iriko iradusaba, hama kuko tumaze kumva akamo Imana iriko iratera ubuzima bwacu, igihe bishitse iciyumviro c'Imana kikaba gitandukanye n'iciyumviro cawe, uzokwitwa ko uciye bugufi igihe wewe wiyambuye iciyumviro cawe wari usanzwe ufise kugira ngo ugumbire iciyumviro c'Imana utari usanzwe ufise. So muvyumve rero yuko guca bugufi singene nambara, kandi guca bugufi singene ntambuka, kandi guca bugufi singene mvugira hasi, kandi guca bugufi singene ndamutsa abantu, guca bugufi singene nseruka. Ariko iyo Bibiliya itubwira guca bugufi bigaragazwa n'urugezo rwacu rwo kumvira uburongozi bw'Imana canke ijwi ry'Imana, kugeza niyo iciyumviro c'Imana gihuriranye n'iciyumviro cacu, tuba twiteguye kwabandona canke kwiyambura nk'uko no kwiyambura impuzu, tukiyambura iciyumviro cacu kugira ngo twambare iciyumviro c'Imana. Yesu mu kwiyambura ubumana akambara kuba umuntu, yarafashe forme, yarafashe ishusho Imana imushaka ko muri uwo mwanya. Yarahejeje gutahura ico Imana imushaka ko, atahura yuko kimusaba kwabandona position na forme kugira ngo agumbire iyindi position nshasha n'iyindi forme nshasha. Uretse kwiyi agiye kugumbira itari glorieux, atari y'icubahiro, ariko iyo agiye kugumbira iramusuzuguza kandi iramukengereza. Ni ukuvuga ngo mu yandi majambo Yesu byamusabye ko amanuka ingazi nyinshi par rapport yaho yari asanzwe ari. Iyo nshaka kujana n'Imana, iyo nshaka gukurikira Imana, ngomba gutahura yuko mu rugendo rwanje n'Imana nshatse kugira umutima wa Kristo. Umutima wa Kristo uhagaze muri iki kintu, umutima wa Kristo uhagaze muri uku kuntu. Kristo ashobora gutakaza inyungu n'icubahiro kugira ngo agumbire igisuzuguritse en réponse à la volonté ya se.
iyo rero Bibiliya ikirambwira ngo mugire umutima wari muri Kristo Yesu, ngomba gutara ko muri urugendo rw'agakiza bizokwama binsaba ko njana n'Imana mfise ico nama niteguriye gutakaza. Iyo uri umukristo udafise ico ushaka gutakaza, uri umukristo ariko akurikira Yesu tutazi. Ariko Yesu mwamenye, uwo mwahishuriwe, ujya uguca bugufi kuri caractériser canke kuri démontrer par l'abandon de sa position. Ni giki mu buzima bwawe bw'agakiza wumva kikugora gutakaza kuko gikomeye muri façon yawe yo kubaho, ku buryo wumva umenga nimba Imana ishaka ko ntambukira aho hantu sindi prêt kuhagenda. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, hama ngo amaze gupfa urupfu rusuzuguritse ko kumusaraba, Bibiliya igaca itubwira ngo c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Nico gituma data nawe, nico gituma Imana nayo yamushize hejuru. Iri jambo rirafatanya ico Imana yakoreye Yesu rikagifatanya n'ico yakoze. Haleluya. Shengero ry'Imana muko muranyumva? Ugushigwa hejuru kwa Yesu, ingene data yamushize hejuru y'ikintu cyose, bifatanye na wene ico yabanze gukora mu kwishura canke mu gushitsa ivyo data ashaka. Haleluya. Uko uranyumva neza? Mu yandi majambo ni nk'uko Paulo justifie akavuga ngo ntivyari gushoboka ko Yesu ashigwa hejuru y'ikintu cyose data akamwicarika iburyo bwiwe akamubwira ngo icara gushika naho nzogira abansi bawe indava y'ibirenge vyawe, canke icara iruhande rwanje kugushikaho amavi yose azogupfukamira. Ni ukuvuga ngo position canke ikibanza kiri eleve Yesu ahabwa na data ntihari gushobora kugisubizwamwo canke ntihari gushobora kugihabwa iyo atari kumvira, iyo atari guca bugufi totalement kuco Imana yavuze. Bwana asifiwe sana. Rero kimwe mu bintu bishobora kugutuma utavansa canke na jewe ntavansa ni ukutaba ndiko ndashishikara kudevelopa mu rugendo rwanje rw'agakiza, mu myaka yanje maze ngendana n'Imana, mu myaka yawe maze ugendana n'Imana. Ikintu kigomba gukarakteriza abakristo bakuze canke abakristo bari mûr canke abakristo bakuze, ntidushobora kubatandukanya n'urugezo rwanyu rwo guca bugufi. Widefinisa nk'umuntu ari humble, wibona nk'umuntu aciye bugufi. Ubibona gute? Mbega ubona Imana ahigutwara ikikubwira, ubuzima bwawe ubuhata kwinjira mu cyo Imana ishaka, nubwo rimwe na rimwe kiba gifite icyo cyo kiragusaba gutakaza. Passage ishaka guhagararamo cyane itanga neza ibyo nshaka kuvuga no munsi muri kino gitondo, iri mu Bami ba kabiri igice ca 5. Aha anya tuvugana ku mugabo yitwa Naamani. Ndashaka Fisto ansomera imirongo kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 17. Ni mu Bami ba kabiri igice ca 5 ku murongo wa mbere. 2 Rois chapitre 5 verset 1. Naamani umugabisha w'ingabo z'umwami w'i Siriya yaratonye. Fisto yenge gato hari abantu bakiko baraharondera. Abami ba kabiri ni muri Ancien Testament gice ca 5. Haleluya. Okay, tupapuro turagabanuye volume naho nkitwumva. Hari abaza kuhatoreka n'igiheze. Okay, nsomera wewe. 2 Rois chapitre 5 verset 1. Naamani umugabisha w'ingabo z'umwami w'i Siriya yaratonye kuri shebuja, kandi yari umunyacubahiro kuko ari we Uhoraho yaha inganji yatuma Abasiriya banesha. Yari umuhizi w'inkomezi, ariko yari umunyamibembe. Kandi Abasiriya bari baragiye kunyaga ari bitero. Muri uko kunyaga banyaga umwigeme mutoyi mu gihugu c'Abisirayeli, araheza acorekera muka Naamani. Bukeye abarira inabuja ati, icoma databuja akaja kuwuvugishwa n'Imana aba i Samariya, yomukiza imibembe yiwe.
nuko namani aja kubarira shebuja ati umwigeme yavuye mu gihugu c'Abisirayeli yavuze atya n'atya. Nuko umwami w'i Siriya aramubarira ati shira kugende nanje ndandikira umwami w'Abisirayeli cete. Nuko aragenda ajana amafeza n'itarano 10 n'amazahabu shekeri 600 n'imyambaro 10 yo gukuranya. Nuko ashira umwami w'Abisirayeli ico cete, cavuga ngo ico cete nicagushikira urabona ko nkurungikiye umusavyi wanje Namani ngo umukize imibembe. Maze umwami w'Abisirayeli asoma ico cete yitanamurira ko impuzu ziwe aravuga ati mbega jewe ndi Imana ngo ntume umuntu apfa canke ngo abeho kuyo mugabo andungikiye umuntu ngo ndamukize imibembe. Era abingene anyigeza ko muheze muvyumvire. Maze Elisa wa muntu w'Imana yumvise ko umwami w'Abisirayeli yitanamuriye ko impuzu ziwe amutumako uti niki gitumye witanamurira ko impuzu zawe? Naze iwanje aramenya yuko mu Bisirayeli hariho uvugishwa n'Imana. Nuko Namani araza azana n'amafarasi yiwe n'imikogote yiwe ahagarara ku muryango w'inzu ya Elisa. Elisa araheza amutumako ati genda wiyuhagire muri Yorodani ibihitangabondwi, umubiri wawe uca usubira uko wahora, nawe uzoba uhumanutse. Ariko Namani acararaka arivumbura ati nahoze ngira ngo arasohoka ahagarare atakambira izina ry'Uhoraho yiwe azungagize ukuboko hejuru aho ndwaye ankize imibembe. Mbega inzuzi z'i Damasiko abana ba Farupari ntiziruta amazi yose y'Ibwisirayeli? Sinshobora kuziyuhagiramwo ngahumanuka. Nuko arahindukira agenda aratse. Abantu biwe baramwegera baramubarira bati mbega mutungwa, iyaba uyo muvugishwa n'Imana akurangiye ikintu kigoye ntiwari kugikora? Nkaswe kukubarira ngo iyuhagire uhumanuke. Nuko aramanuka yibira muri Yorodani ibihitangabondwi nk'uko uwo muntu w'Imana yari yamubariye. Ako kanya umubiri wiwe uhinduka nk'uko uw'umwana mutoya, arahumanuka. Hanyuma agarukana n'abantu biwe bose kuri uwo muntu w'Imana, araza ahagarara imbere yiwe. Aramubarira ati noneho ndamenye ko atayindi Mana iriho mu isi yose atari mu Bisirayeli. Enda rero niwabire ingemu nguhaye jewe umusavyi wawe. Elisa aramwishura ati nkurahiye uguhoraho kuhoraho uwo nsavye nta kintu na kimwe nshobora kwabira. Aramugobera ngo avyabire ariko aranka. Maze Namani aramubarira ati kutavyemeye ndasavye nibame ivu ryotwagwa n'inyumbu zibiri, kuko uhereye none atakimazi nzokosereza izindi mana canke ngo ndazihe ikindi kimazi icyo ari cyo cyose atari Uhoraho wenyene. Haleluya. Amen. Bwana sifiwe sana. 18 na 19. Ariko Uhoraho azampangaze jewe umusavyi wawe kuri iki kimwe. Databuja iyo yinjiye mu ngoro ya Rimoni kuyisenga, ari jewe ndamushigikiye, maze nkunama muri iyo ngoro ya Rimoni. Iyo nunamye muri iyo ngoro, Uhoraho azampangaze kuri ico kintu jewe umusavyi wawe. Elisa aramubarira ati genda amahoro. Ariko Namani avuyeyo agenze akarere gatoya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Namani ni umusirikare akomeye cyane mu gihugu ca Siriya, siko? Bibiri ivuga ngo niwe yazana intsinzi. Ugiye ukagira ubushakashatsi kuri uyu mugabo, Bibiri ivuga ko yari umugabo akomeye, afise strategie, kandi yari afise ubwenge budasanzwe bw'intambara. Kandi nkuko twasomye ku murongo wa mbere hatubwira ngo umwami yaramukunda, kandi birumvikana ko umwami yamukunda kuko hariho abantu mu buzima baba bafise resultat bashobora kugushikana ku kintu ushaka, kandi abantu bose bakomeye bagirwa n'abandi bantu kumbure bataboneka ariko bari bo batuma bakomera. Namani rero yari akomeye, ariko kandi Bibiri ivuga ngo Namani yari afise ico gikundiro, ariko Imana yari yahisemwo guha intsinzi Siriya ikoresheje Namani. Ni ukuvuga ngo n'umuntu yari afise ingabire z'Imana, n'umuntu yari afise ugushobozwa n'Imana ku buzima bwiwe, n'umuntu Imana ifise ivyo yari yarahaye. Ariko nubwo hariho ivyo Imana yari yaramuhaye, Bibiri ivuga ngo ariko kandi yari impure, ntiyari atunganye, yari afise imibembe. Point ya mbere nshaka ko wumva
tudekriva uyu mugabo, twese mu buzima bwacu turafise ivyo dushoboye, twese mu buzima bwacu turafise ivyo tumaze. Ushobora kuba utanabibona, ariko umuntu wese arafise ico ashoboye, arafise ico amaze. Ariko ndashaka kugira evaluation psychologique y'uyu mugabo Namani. Ica mbere, iyo ufise ukororanirwa ukagira ikiganza ciza nk'uko, hama kandi ukagira efficacité nk'iyo, hari igihe mu buzima bwawe kuko ushoboye vyinshi kandi abantu babibona bakavyaprecier, hari igihe ugushobora kwawe gushobora kugushiramwo ico Bibiliya yita opinion, canke ico Bibiliya yita une haute opinion de soi-même, kwibona ukumva uri umuntu adasanzwe. Mu bisanzwe ni vyiza ko wimenya ko uri umuntu udasanzwe, ariko urugezo rwo kumenya yuko uri special canke waremwe mu buryo budasanzwe, canke yuko wasizwe n'Imana, urugezo rwavyo iyo rurenganye igipimo c'ibiri normal, ukwitahura kwawe kurashobora kukuviramwo ubwibone. Munyumve neza, ndashaka munyumvirize n'ukuri uyu munsi, ndashaka ko twiga kuri kino kintu, ariko umuntu wese unyumvirize, tutumvirize ibindi bintu Namani nika, ariko ugerageza kwiyumvira ku buzima bwawe, kuko ndashaka kuja gato indani muri iki ciyumviro no muri iri jambo numva no munsi riri mu mutima wanje. Ndashaka kuvuga ngo ndashobora kuba mfise ibintu vyinshi mu buzima bwanje bingira umuntu ari muri réussite canke aroraniwe, ariko kandi ngomba kugira attention yuko urugezo rwanje rwa efficacité canke kuba ndi umuntu aroraniwe canke afise ibintu ari vyiza abantu bashima, ngomba kugira attention kugira ngo bene ivyo bintu ntibinyibagize canke ntibinsamaze, ngo nibagire yuko quelque part ndi impur, ndafise ukwandura, ndafise imibembe. Namani yarashoboye, ariko ntibisobanura ko Namani yari parfait. Hariho ibindi yari afise mu buzima bwiwe bitari correct. Ico nico cose aho Imana igushikanye mu iterambere ryawe, mu mibereho yawe, muri wewe ugomba kwama uri conscient nk'umwana w'umuntu yuko urafise ama imperfection, urafise ibitameze neza. Kuko ibikeneye ko menya ko mfise ibitameze neza, nuko mu migenderanire yanje n'Imana nshishikara kuzana ku musaraba, nshishikara kuzana muri ya migenderanire yanje n'Imana ibitameze neza vyo muri jewe, kuko ndazi yuko ubugombe bw'Imana ari ukundyosha no kungira muzima, kandi uko mbohoka, haleluya, niko ndushiriza nanje kugira impact no kubera umugisha abandi bantu. Rero sinshobora kwibagizwa n'ivyo nashitseko ngo binyibagize ivyo ntarashikako, nubwo ivyo ntarashikako vyoba ari bikeya, ariko kandi ngomba kugumana conscience yuko ndafise ubukene fulani mu maisha yangu, na tena kwa juu hiyo povrete wala hiyo ukosefu fulani, nitaendelea kumutafuta Mungu en fonction aussi yaho ngwaye, kugira ngo nimba nesha intambara nyinshi, ariko imibembe ntimbere obstacle yo kunesha izindi ntambara ziruta izo nanesheje ubwa mbere. Bona sifuwe sa. Namani rero bari bazanye abantu nk'inyagano, agakobwa tunze kaka esclave ka Kisraeli karamubwiye kati, boss, kabwira nyina buja ati, data buja yoja muri Israeli, hari abantu, hari Imana iwacu hari Imana yomukiza iyo mibembe. Uravyumva? Namani yumvise ico cimviro kivuye ku mugore wiwe, kivuye kuri kakana. Namani asaba autorisation umwami aramubwira ati, reka ndakwandikira hago n'ivyete, ugiye gushika imbere y'umwami w'Israeli, muzohura namaze kumurunga igikete, ndamubwira ko uje agufate neza. Namani ategura ivyankenerwa vyose vyo kuja kuhankontra canke kuja guhura n'uyu mwami, atwaye amashikanwa, atwaye amapresent, atwaye amakado, atwaye ibintu vyose, kuko yari umuntu muri protocole akomeye, yari important, agomba kwakirwa, ariko kandi adashobora kuza imbokoboko kuko aje guhura n'undi mwami afise ivyaje amuzani. Mwabonye ko umwami wa Israeli wewe amaze kubona uwo muntu bamurungikiye yarababaye, kuko umwami wa Israeli yavuga ati, umuntu ashika aransomborotsa, eske je ndakiza, je ndi umuntu akiza? Bibiliya ivuga ngo Elisa yumvise iyo skandale diplomatique,
Elisa aravuga ati nimumundungikire naze ngaho iwanje. Aramenya yuko muri Isirayeli hariho umuvugishwa n'Imana. Mwami wanje wa Isirayeli, ntugire ikibazo, uyo muntu niyihenze adresse. Haleluya. Ariko kandi mundungikire, kuko agiye kumenya ko iwacu hariho Imana. Bwana sifiwe sana. Ndashaka kuvuga iki kintu muri ubu buryo kugira ngo tuvyumvikane canke utahure iki cigwa ibintu kiko kiratwigisha canke gishaka kudufasha gutahura. Uyu mwami mu kurungika chef d'état major wiwe Namani akamurungika muri Isirayeli, akamurungika Nivyete. Ndashaka mutahure yuko aba bagabo bari basenga izindi mana. Ku murongo wa 18 na 19 twasomye, murabona imana yabo, imana basenga iyo ariyo. Izi mana rero basenga ni imana kugira ngo uziseruke imbere ugomba kuba ufise ivyujuzanye, uravyumva? Kandi zari imana ama consideration na rang abantu basanzwe bafise canke position abantu basanzwe bafise zidetermina offrande zabo kuntu zingana. Nukuvuga ngo basenga ibigirwamana, kandi ibigirwamana murabizi yuko imisi yose vyama bifatanye na kashe mu buryo buba busa nk'uko umenga umuntu ari karagura igitangaza ciwe. Uyu muntu ashitse muri Isirayeli, Namani aramubwira ikintu gikomeye. Bambe Elisa aravuga ikintu gikomeye ati nimumundungikire. Ubwa mbere Namani aragwaye imibembe. Ndashaka no musi kubwira ngo twese turafise icatuzanye kurondera Imana. Twese turafise ingene dushaka Imana. Twese turafise ingene tunyotewe Imana. Inyota yacu y'Imana ishobora kubitangana, ariko umuntu wese arafise urugezo rw'inyota. Hama ikindi kigira kabiri, twese turafise uko twiyizi, naho twokwihagarara ko mu bantu, ariko turiyizi. Hari ahantu wiyizi ingene ugwaye, umuntu wese arazi impurite ziwe, canke umuntu wese arazi imibembe yiwe, umuntu wese arazi handicap afise mu buzima bwiwe. Iyo rero turiko tuza turondera Imana, mu minsi ya mbere uza kurondera Imana, hari abantu binjiye mu rusengero baje gukira ingwara, hari abantu binjiye mu rusengero baje kubura babo ba hafi, baza barondera Imana kugira ngo ibaremeshe. Hari abantu baje mu rusengero bavuye muri deception, hari abantu baje baramenya Imana bafise ibindi bintu bari bakeneye kumva, bumva bari bonyene, bumva bababaye, bumva bari bafise misère indani muri bo, bumva bafise. Waraje uraza kurondera Imana. Ariko ndashaka kuvuga ngo igihe cyose iyo tugiye kurondera Imana, tugenda kurondera Imana dufise ico twibaza kwiza kuduha. Namani mukuza kurondera Imana, Namani yaje kurondera Imana kugira ngo imukize imibembe yame atari kariyagaza canke ari jene kwambarira impuzu ku bugwayi. Namani yaje kurondera Imana afise ico ashaka kuyibonako. Haleluya. Ariko kandi ndashaka kukwereka ikintu gihora kiba, kandi arico shaka gushimikira ko uno musi muri kino gitondo, iyi operation canke vraiment ibi bintu bigize novuga bigize igitangaza cacu, environnement yantuha igitangaza cacu. Mbega ibimeze gute? Iyo uje ukeneye gukira ingwara, iyo uje ukeneye kuronka umwana, waratevye kuvyara, iyo uje ufise ikintu ushaka Imana gukorera, wewe uza hari ico witeze ku Mana, kandi ico cose witeze ku Mana Imana irashobora kugitanga. Ariko wewe kuko iyo uje uvuye munsi y'izindi mana zategetse abiwanyu, uvuye mu buzima utigeze kumenyana n'Imana, utazi ingene Imana imeze, ni ukuvuga ngo na wewe uza ufise ukuri n'ingene ubona ibintu n'ingene wiyumvira ibintu, n'est-ce pas? Sivyo abantu b'Imana? Ariko Elisa ngaha aravuze ngo murungike. Aha twiyumvise une troisième personne canke quatrième canke cinquième yitwa Elisa. Elisa wewe mu kuvuga ngo ni mundungikire Namani, Elisa objectif yiwe nuko Namani amenya ko muri Isirayeli hariho Imana. Bwana sifiwe sana. Namani ashaka gukira imibembe, ariko Elisa na wene agomba kumwigisha ko muri Isirayeli hariho Imana. Izi ntumbero uko ari zibiri ntizisa, kandi ngana babwire ngo kenshi isanganya riri muri izi ntumbero zibiri. Harashobora kubaho conflit hagati y'izi objectif zibiri zidasa. Igihe wowe uza mu nzu y'Imana ukaza kurondera Imana, urafise ico wibaza kukeneye. Ariko natwe iyo dusenga, tugasengera ishengero, tugasengera abantu Imana iduha,
natwe turafise intumbero z'Imana dushaka kubona zishitswa ko ku buzima bwanyu. Wowe urashobora kuba uriko uza kugira ngo usenge guronka akazi, nanje nkaba ndiko ndasengera ishengero kugira ngo abakristo bacu baba abantu bakuze mu mpwemu. Izi ntumbero zibiri wokumva umenga ntizisa, ariko kandi zose ni ntumbero. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Naha rero tubona Namani, Elisa aronsa kajyo ko kuvuga Imana. Elisa aronsa kajyo ko gupresenta uyu mwami yabagiriye nabi. Elisa aronsa kajyo ko gupresenta uyu mugabo akomeye azosubira muri Syria. Elisa aronse opportunité y'ubwami bw'Imana. Mu kureponda kuri besoin ya Namani, Elisa wewe abibonyemwa kajyo ko kuvuga Imana. Sinzi ko birabashikira, je biranshikira na kera byaranshikira. Naho uransengera abantu bakizwa, nkasengera abantu kanaka. Ugasanga mu bantu nasengera ngo bakizwe mu bagenzi, bamwe bari abantu bari komplike bapinga ibintu by'Imana. Mana nkasenga ni Mana makajyo uyu muntu muzane mugakizana namubwiye ubutumwa. Ugasanga uyo muntu atabizi, je ndiko ndamusengera ndashaka ko akizwa. Ariko bigashikaho wa muntu aza kundaba naho ngwanya, akaza kundaba ambwira ko yagize ikibazo, yagwaye canke agize ikibazo mu buzima bwiwe. Igihe wewe ahari mu ruhagarara ashaka ko ndamufasha mu kibazo, je nkaca numva ngo Imana irampaye akajyo ko kumuzana mu gakiza. Muzobibona hari abantu usengera, hama muri uko kubasengera ukabona rimwe mu ruhande rwabo hari ibibazo baciyemwo, wewe babona ibibazo ukavuga nka kwa kundi Yesu yavuga ngo ibi si ivyo kumwica, iyi si ingwara yo kumwica canke si ingwara, ariko irahari kugira ngo iheshe izina ry'Imana icubahiro. Gabanya hotu yanje kira créa bruit hari inyuma. Haleluya. Nukuvuga ngo hari igihe ikibazo twebwe turi abantu b'Imana tukibona mu akajyo kica Imana igiye gukora mu buzima bw'umuntu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Rero Namani amaze gushikaho, Elisa aravuga ati nimumundungikire muri Israeli. Navuze ngo murabe neza mu buzima bwacu, nijyari ico wewe witeze ko Imana igukorera kigongana n'ico Imana igomba gukora, gishobora kuba gifise aho gitandukaniye n'ico ushaka, ariko akaba ari Imana iri kirakora. Amina. Yesu ashimwe cyane. Nico gituma Namani ariko aramanuka agenda Yorodani. Ndiko ndashaka kubatumirira mu mitima yanyu kuza mu nzu y'Imana, kuza kurondera Imana, muri kwigishwa n'Imana. Iyo mu ishengero ufise abantu batiteguriye kwigishwa n'Imana, iyo hari abantu bakijijwe ariko batiteguriye kwigishwa n'Imana, bafise ivyabo basanzwe bafise, come on, ihoturu yanje ni nyinshi muyigabanye. Iyo mufise ivyanyu, iyo usanzwe ufise ivyawe, nyana kubwire ngo hariho riske nini yuko ivyawe usanzwe ufise bishobora kukubuza kwakira ivy'Imana. Tugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, uyo naho yari afise ishusho y'Imana ntiyigeze abona ko ari iryo kumirako, ariko yemera kwiyambura afata ishusho y'umuntu. Nukuvuga ngo uru rugendo rwacu rwo kujana n'Imana tugomba kuba turabana igihe cyose dufise ico twiteguriye kwiyambura. Chaque étape y'agakiza hagomba kuba hari ico twiteguriye kwiyambura. Mpora ni definisa nk'umuntu yabaye mu nzu y'Imana, yabaye mu rushengero imyaka myinshi, ariko mpora ngira evaluation iri catastrophique kuri eta y'abakristo bamaze imyaka myinshi mu gakiza. Hariho abantu mpora mbona uko basa nkumva sindakwipfuriza gusa nabo, kuko birashoboka yuko muri uru rugendo tugira légèreté canke tukabagonfle n'ivyo tuzi bitari ivyo, bikatubuza kugumbira ivyo tutazi ariko bije ari ivyo. Ivyo uzi bitari ivyo birashobora kumbuza kwakira ivyo ntazi ariko bikaba ari ivyo. Mfise uguca bugufi kungana gute mu buzima bwanje bw'agakiza?
mfise simplicite ingana gute mu mutima wanje, mfise kugeza hehe umutima wari muri Kristo Yesu, aho numva ko nimba hari inyungu z'Imana zije, hari ico ndi prêt gutakaza kugira ngo ubuzima bwanje bushishikare gutemba muri urwo ruzi rw'inyungu z'Imana. Iyo rero mu buzima bwawe udafise uwo mutima wari muri Kristo Yesu, iyo udashishikara gukultiva no kudevelopa uwo mutima wari muri Kristo Yesu, urashobora guhusha icyo Imana yagomba gukora mu buzima bwawe bivuye nuko hari umutima ubuze. Attitude y'umutima wanje irashobora kumbuza kwakira nkuko attitude y'umutima wanje ishobora kumfasha kwakira. Bibiri ivuga ngo Namani baramuoriense, umwami aravuga ati je sindakwakira, genda kwa Elisa. Kugeza ubu turabona Namani ariko arapoursuiva urugendo rwiwe rwo gukira. Mwibuke ko umuntu wa mbere yamushingiye intahe ni umwana w'umukobwa akora iwabo, umuja wabo niwe yamushingiye intahe. Ndashobora kwaprecia iyi ntambuko yo mu buzima bwa Namani yo kumvira kuri iyi nivo, akumvira ijwi ry'umwana muto w'umuesclave atanze témoignage, Namani akavyubakira ko agatera intambuko. Ariko ahantu ushaka ko duhagarara cyane ni kuri iyi point ikurikira. Bibiliya yatubwiye ngo Namani ashika hehe? Ashika kwa Elisa. Bibiliya ivuga ngo Elisa baramubwira ngo Namani yashitse, hama ngo Elisa sharamubwira ngo mubwire yidumbukize cette fois. Mubwire yidumbukize, ni mumubwire yishire muri Yorodani inshuro 7. Mwese chiffre 7 murayizi. Chiffre 7 ni igitigiri ca perfection. Iyo Bibiliya iriko iratubwira 7 tuba tuzi ko ari igitigiri cuzuye. No kuvuga ngo iyo umuntu akubwiye ngo kora ikintu inshuro 7, ubu mu yandi majambo iyi inshuro 7 ni inshuro ihagije kugira ngo ideclenche igitangaza cawe. Igihe Eliya yariko arasenga ku musozi, yarungitse umukozi wiwe inshuro 7 kugenda kuraba ko atamvura igirigwa. Ku nshuro 7 aragaruka aramubwira ngo hariho agacu. Iyo tuvuze inshuro 7 ni ukuvuga ngo ni igitigiri gikwiye, ni ukuvuga ngo wakoze icyo ugomba gukora ku rugezo rukwiye rwemewe n'Imana. Mwibagire n'ico gitigiri, ariko n'igihe ukora icyo Imana iriko iragusaba cose mu rugezo rukwiye kugira ngo bideclenche igitangaza cawe. Imana ibwiye rero Namani niwidumbukize mu mazi 7 fois. Eliya yatumye umukozi wiwe gusuzuma imvura inshuro 7. Elisa amaze gusengera umwana wa mugore yari yarapfuye, umwana wiwe. Elisa amaze kumujyama akamusengera, Elisa yarindiriye kubona ko uyu mwana azutse. Uyu mwana ngo yasamura inshuro 7. 7 fois l'enfant était lié. Inshuro 7 umwana ari yasamurako. Haleluya. Bimenyekana ko yazutse. Igihe Bibiliya kiratubira igitigiri 7, iriko iratubwira ngo ikintu cakozwe ku rugezo rukwiye kiri parfait, igitangaza c'Imana kirahari. Namani rero mwibuke kari umugabo akomeye, afise protokole, aherekejwe n'amashariyo, azanye inzahabu, azanye ubutunzi, azanye utugenegene two mu Basiriya, azanye ibintu biri précieux iwabo, baha amakado abantu bakomeye, aja bizanye ariko aje kurondera Imana. Ariko Bibiliya iratubwira ngo ashitse kwa Elisa, Elisa aramubarira ngo nimumubwire. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Nimumubwire yisuke mu mazi inshuro 7. Haleluya. Siko hama araza kuba pure, araza gukira. Haleluya. Ni yisuke mu mazi inshuro 7, hama araza kugira gute? Araza gukira. Ariko ndashaka mubone iyi shoki iri aha hantu. Namani abaye shoke. Ikintu ca mbere kimushotse, Elisa amwakiriye nabi. Uyu mugabo muri protokole yiwe arafise ukuntu yakigwa, muri han yiwe arafise ukuntu yakigwa. Mukungene azi ari n'icari arafise ukuntu yakigwa.
ariko ingene umukozi w'Imana mwakiriye biratandukanye n'ingene asanzwe akwiye kwakira. Aha niho conflict itangurira. Uravyumva? Usomye Eliya, uyu mugabo Namani sinzi guhera ku murongo wa kangahe, aravuga ingene bamwakiriye ahejeje gushavura. Ati narinzi ngo ariko Namani acararaka, Namani arashavura, arivumbura. Vuga uti kwivumbura. Vuga uti kwivumbura. Vuga uti kwivumbura. Jewe no musi ndashaka kuvugana n'abakristo bivumbura, uti kwivumbura. Kwivumbura nijya ari umuntu yivumbura nigihe wumva yuko igene ibintu bigenza atari ko byari kwiye kugenda, nigihe wumva yuko ingene traitement ukorewe utarukiye kuyikorerwa, nigihe wumva yuko ingene bakuvugishije atari ko bakwiye kuvugisha, nigihe wumva yuko ingene ibintu bigenze atari ko byari bikwiye kugenda, nigihe ukubibona atari ko wari ukwiye kubibona, hamugacugira gute ukivumbura. Mu kirundi bavuze neza vraiment aragumuka aca arivumbura. Vuga uti kwivumbura. Nuko acararaka arivumbura, ati nahoze ngira ngo, arasohoka ahagarare atakambira izina ry'Uhoraho Imana yiwe. Reka ndabifisto reka jenda bikinesha. Je nagora nibaza ngo ninashika bakavuga ngo Namani arashitse, wa mukozi w'Imana acahaguruka. Ubwa mbere tangura acahaguruka, arasohoka, Namani karibu esashimwe cyane, ahagarare atakambira izina ry'Uhoraho Imana yiwe. Acatango rakateko rakapichiku rakasha amagara Imana yibandanye, azungagiza ukuboko hejuru yaho ngo acatangura giye gute azungagize ankiza umubembe, hama ngo acagira gute acankiza imibembe, hama acaza nsige. Uravyumva sisi ko mubibona Namani iwabo basenga ibigirwamana, yaramenyereye kuja gukonsulta abapfumu. Nukuvuga ngo arafise ukuntu wewe abona culte, arafise ukuntu wewe yaprosha ivy'Imana, arafise procedure yibaza. Shoke ziwe zibaye mu buryo bubiri. Ubwa mbere na mbere uyu mukozi w'Imana il n'est pas respectueux. Ubwa mbere na mbere ntasohotse mu kazu kiwe ka nyakatsi abayemwo ngo aze anyonore kuri position yanje, hama ikigira kabiri ntaje kunkorera ivyo agomba kunkorera kugira ngo jewe nkire. Ico nico camutumye yivumbura. Igishobora kugutera kwivumbura ni gihe cose mu buzima bwawe ufise uko wibaza Imana yari ikwiye kubigira. Urafise uko wibaza bikwiye kugenda. Waraje mu rushengero usengera ngaha uri umushitsi, nturi umushitsi usengera ahandi, ariko biragoye cyane iyo twegera Imana dufise uko twibaza izobikora. Jewe sinshobora kumetriza inzira z'Imana kuko Bibiliya ivuga ngo nk'uko nord na sud biri separe, nk'uko ubutaka n'ijuru bitandukanye, niko n'inzira z'Imana, niko n'ivyimviro vy'Imana bitandukanye n'ivyimviro vyanje. Aka gatwe kanje ni gatoya kugira ngo gashobore gukontrola processus y'Imana n'inzira Imana ikoreramwo ibintu. Nganda kubwire yuko muri Bibiliya nta muntu numwe yigeze yoga muri Yorodani incuro ndwi, nta numwe yabisabwe atari Namani. Nukuvuga ngo siyo habitude ya Elisa yo gutreta ibibazo gutya, ariko kuri ka particulier ya Namani bivanye n'ico Imana igomba gukora mu buzima bwiwe, Dieu, notre Dieu, change de système. Yofata ivyondo bikagukiza, yofata ubusa bukagukiza. Haleluya. Ikikeneye kwatiha ko imitima yacu ntigomba gusa kudukiza, ariko iragomba gukreya mu mitima yacu attitude ya humilité igihe cose tuje kuyirondera. Nushobora kuzokohabita, nuzoshobora gusherisa, nushobora kugumana n'Imana, nushobora kubaka urugo n'Imana utari humble, kuko ntibayimetriza. Igihe cyose uzozana umutwe wawe ugashaka kumetriza ingene biza kugenda, iyo ni ryo sanganya rya mbere ubuzima bw'abantu buhora bugira mu gakiza, kuko hari igihe Imana iduhindurira, haleluya, kugira ngo itwigishe kudepanda kuri mpwemu wayo. Ibisigaye ni ibikoresho yitiza ikabikoresha.
nari nibaza ko aza gusohoka. Namani yaje yuzuye honneur ziwe zose, ariko ndabona muri procedure ya Elisa ashaka kumuintroduza ku kintu gihora kitugora iyo tuje mu gakiza. Nari nibaza ngo hora mbona abantu duhura bafise ibibazo, nkabona ko ari abantu bari bafise uko bibaza jewe nza kubigenza, peut-être mu kumwakompanya mu kibazo ciwe. Ariko ngenda babwirega abantu b'Imana, iyo urondera Imana ntukarondere forme ibintu bikogwamwo, gumana umutima wugurutse ku buryo Imana iza kugupresenta cose uza kuba uri prêt ou prête yo kucakira, kuko Imana ntitushobora kumetriza ingene ikora ibintu. Uyu mugabo yarabaye shoke, amenyereye kuraguza, amenyereye abapfumu, amenyereye abantu bakayajisa ku cubahiro ciwe. Mbega bigenda gute iyo Imana igomba kunkiza, ariko Imana muri approche yayo yo kunkiza ikabanza kumenaja canke ikabanza kugira traitement idafavoriza icubahiro nsanzwe mfise? Mbega wowe ushaka ko Imana igukiza, wowe ushaka kujana n'Imana kugeza hehe en terme y'ico uri prêt gutakaza nimba Imana igusavye kugitakaza? Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Namani Imana ntigomba kumukiza gusa imibembe, ariko Imana iratanguye kugira approche ya traitement ya caractère. Shengero ry'Imana, waje ngaho ushaka umugabo, waje ngaho ushaka gukira ingwara, ariko urugendo rwawe n'Imana ntishobora kugarukira gusa mu kungene ushaka gukira ingwara. Ego Imana irashobora kugukiza ingwara, ariko hariho n'izindi ngwara ugwaye indani utazi kuzigwaye, ku buryo Imana iraziha priorite. Nk'uko iha priorite ijya mibembe, niko n'Imana iha priorite ingwara yawe ya caractère. Imana iragomba gutreta caractère yawe. Ntushobora kuyibwira ngo mvura kurya canke mujya ujya muti, niyo ituvura. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Birashobora kutugora ingene dufasha abantu bamwe mu rushengero, kuko barafise ivyimviro vyabo bafise vy'ingene babona ibintu byari bikwiye kugenda, ariko bakaba batari prêt ko tubereka inzira mpwemu yera ariko aratubwira ko tubarongora. Turi mu myaka aho uzoza gusanga hirya hino no mw'isi abantu bafise relation mbi na autorité. Namani yari umusirikare mwiza akundwa na sebuja, ariko Namani amaze guhura na autorité spirituelle, Namani amaze guhura n'uburongozi canke na direction spirituelle, ivy'uburongozi bw'impwemu, aca arivumbura. Barasifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka kubabwira ngo iki kintu canke iyi ensemble iradetermine ibitangaza biba mu buzima bwacu. Namani azanye imibereho y'ukuraguza. Asanzwe azi abaprofete b'Imana z'ibigirwamana zabo, asanzwe azi ivyo bamukorera. Namani aje aremereye kuko aherekejwe n'ifaranga riboneka, kandi Namani si nivyo gusa, anaherekejwe na puissance nyinshi nyuma yiwe na offrande iboneka. Ariko Elisa, Imana ntinamwemereye kuja kumwakira. Imana imubwiye ati murungike yidumbukize muri Yorodani. Bigenda gute wewe ivyo wari wiyatanda iyo bitagenze uko? Eske urivumbura canke uri assez humble kugira ngo wemere procedure Imana iriko iragutwaramo? Kuko wibuke yuko uragomba gukira ama impurité yawe. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe.
nkiri umuvugabutumwa nkiri muto narabwiye Imana ko jewe ntazopfa mbaye umupasiteri. Ndavuga ngo jewe nzorondera amafaranga hama nshigikira igikorwa c'Imana ndagiha amahera, ariko jewe sinzoba umupasiteri. Raison yanje yo kutaba umupasiteri, jewe ndi umuntu yabaye mu nzu y'Imana cane. Vendredi naratushije ku kantu gashaka kumera uko. Burya mwese ntimumeze, abantu ntitumeze kumwe. Burya hariho abantu babaho bakaba abantu bo mu nzu y'Imana kwera. Hariho abakristo bo mu nzu y'Imana, hakabaho n'abakristo usanga ari abashitsi mu nzu y'Imana. Rero nari abakristo baba mu nzu y'Imana, muri eglise, nkurikirana ibyo mu nzu y'Imana. Nkumva ko ndabikunda, ariko nkumva yuko je sishobora kuba umupasiteri, ko abapasiteri baravugwa, barasuzugurwa. Yambaye karavati baca bavuga ko ari amashikanwa yimuguriye, yambaye kirato gishasha. Rero je urumva approche yanje ndaba umupasiteri nabona umenga n'umuntu ari atake cyane, nkumva yuko jewe ntoshima ko ubuzima bwanje bumera gutyo. Sivyo? Nukuvuga ngo nari mfise ukuntu ndefinisa ugukorera Imana kwanje. Nzohora mvuga ubutumwa, nzotanga amafaranga mu nzu y'Imana, ariko sinzoba pasteur. Bene ibi bintu biratubamwo mu buzima bwacu, aho wisanga wewe waramaze kuvuga ivyo utazokora, waramaze kuvuga ivyo utazokora. Rimwe na rimwe muze mu birabe, urashobora kuba ufise na témoignage iteye ubwoba, urashobora kuba ufise n'umuhamagaro w'Imana mu buzima bwawe uteye ubwoba w'ikintu kanaka, aho ukavuga ngo yango jewe ibintu ntavyo nzokora, sinzi kuvuga cyane, ndafise amasoni. Ndashaka uno munsi nababwire ngo orgueil yacu irashobora gufata forme nyinshi, gushika no kuri timidité irashobora kuba symptome ya orgueil. Igihe cyose wumva umenga urafise ukuntu ushaka kwivya wowe n'Imana bizogenda, ukavuga ngo ibisinzobigira, ukumva yuko ari wowe ufise droit yo kuvuga ivyo uzogira n'ivyo utazogira, ariko ukabura wa mutima wo kwirekura, wo kuvuga ngo nimba bikenewe yuko hari ico nambura, gomba kucambura, nimba Imana ishaka ko ndacambura. Hariho abantu usanga uri ngaha, uri muri eglise, urafise ikintu ushoboye, uri umuririmbyi mwiza, ariko uravye abaririmbyi bari muri kohare, ukavuga uti je shobora kwinjira mu baririmbyi vema harimo abana bato, cyangwa ukumva urakunda kwakira abantu n'igishika, ariko baraba protocole ugasanga irimo abantu bari jeune baruta imyaka yawe, ukavuga ngo je ngo nabikunda ngo ushobora kubikora ngaha. Nasanze turi mu myaka dufise abakristo n'abantu usanga bafise amakaprice na approche bafise y'ubwami bw'Imana bifatiye ku bintu baba biyumvamo. Je ndakunda ministère y'abana, ariko ndikundira ijambo rya dimanche, kandi anashaka kwiruhisha dimanche nja mu bana anzo kwicarira. Ibi vyose n'ibimenyetso by'ubwibone. Ni igihe wowe utari prêt kujana n'Imana aho ishaka ko mujana, ariko ushaka gusigara no kuguma mu byo wowe ushaka. Uwo onya yarafise ishusho nk'iy'Imana, ariko aragiyambura. Nimugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Ngenda babwire ngo ubwibone ntibugufasha kwemera kurongorwa. Hari igihe usanga ufise relation mbi n'abakurongora mu mpwemu. Washobora kuba uri muri departe mukarongorwa n'umuntu ruta amashuri, umuntu rusha ivyimviro, ugasanga mu mwanya muto mudahuje ingene ubona ibintu ugaca wivumbura. Ushobora kuba warahamagariwe gukorera Imana hanze, hari ibintu uriko uragiramo impact, akaba ari wowe nabifinansa, ariko utanze icimviro mu nama ntibagikurikiza, ugaca wivumbura. Vuga uti kwivumbura. Kwivumbura ni ikintu tubona cyane mu buzima bwa eglise kenshi, aho uza gusanga abantu ubuzima bwabo birabunanira kwinjira mu bugombe bw'Imana kubera kwivumbura. Ariko mwibuke yuko turi muri processus yo gukira. Hari igihe n'icyo Imana ikubwira, nimba ikubwiye kwidumbukiza muri Yorodani, hari igihe bishoboka yuko mu kumvira kwawe ariho uza gukirira ama impurite yawe. Hari inzira Imana ishobora kugucishamo itandukanye n'iyo wowe wari wibaza. Ibande bakoranyo. Haleluya. Haleluya. Umuntu yarambwiye ngo pastor je ndakunda eglise yanyu, kaje numva umenga wowe wombera umurongozi, ariko eglise yanyu irimo abajene benshi, sindi à l'aise. None uja muri eglise kubera
classe y'abantu bahari cyangwa uja muri eglise kubera mpwemu yera yagutwayeyo kandi hariho n'imfungurwa zizogufasha. Haleluya. Akaba icoye guteruza ahantu. Turafise izo consideration rero. Turafise ivyo bicapo. Nivyo nita ibicapo vya Namani. Gihe kimwe umuntu yaransujera avuga ati none wogira branche ya live center yo muri ville ku bantu badashaka kuza mu Nyakabika. None ko Namani ava muri Siri akaza i Yorodani. Umva ikintu Namani yabwiye abantu biwe. Uyu mugabo nasohotse ngo atangure gusohora, atangure guhamagara Imana yiwe, ampanagura imibembe, hama mbwiye kwidumbukiza muri Yorodani. Yorodani yari imeze nka Rusizi. Mu gihe c'imvura Rusizi isa na shokora cyane, kubera igaburirwa n'izindi nzuzi ziza zikayisukamwo amazi gacicika nk'ivyondo. Iyi periode Namani amanuka, Yorodani isa n'ivyondo, si n'amazi meza. Akora ibintu Namani yaciye avuga ngo mbega iwacu urazi inzuzi z'i Damasiko ingene zari nziza. Ubu jewe furu generale namanutse ndaza nshika ahantu nsize inzuzi nziza iwacu muri Damasiko zisa neza, hama nkaza gusengera muri iki gihangare, uravyumva? Hama nkaza gusabwa kwidumbukiza muri ibi biziba, iwacu hari amazi aca arivumbura. Vuga uti kwivumbura. Uyu mugabo difficulté cyangwa ingorane yiwe ya mbere iri mu bicapo. Ibicapo dufise twazaranye mu nzu y'Imana birashobora kutubera obstacle ikomeye mu iterambere ryacu ryo mu vy'Imana. Iyo negera Imana ngomba kwegera mfise umutima w'ubwana. Yesu yaravuze muri Luka 6:6 avuga ngo hahigwa abari miserable muri esprit yabo. Uravyumva? Ahandi aravuga ngo mumere nk'aba bana, mube humble comme ces petits enfants. Ni Luka 6:20. Yesu aravuga ngo ahagurutse aravya abigishwa biwe aravuga ngo murabahigwe igihe muzoba murabakene. Haleluya. Murabahigwe mwebwe murukenye kuko ubwami bw'Imana ari ubwanyu. Iyo Bibiri ivuze ngo murabahigwe mwe mukenye, Bibiri nishaka kuvuga abakrizere. Bibiri nishaka kuvuga abantu badafise akazi ngo nibo bahigwe ko mu bwami bw'Imana ari ubwabo. No. Bibiri nishaka kuvuga ngo bene abo bantu muri attitude yabo mu mutima bari teachable. Bene abo bantu mu mutima wabo bazi ko ataco bafise, igihe baserutse imbere y'Imana bama bumva yuko bo bari vide, Imana ikeneye kubuzuza. Ku bwabo ntibibona ko hari ico bafise, ari igihe cose bari en présence de Dieu bama barealize ubwambure bwabo, bama babona misère yabo, bama bumva bafise inyota y'ivy'Imana. Naho twokubona umenga hari ivyo ufise, mbega ushitse imbere y'Imana bumva uri vide. À quel niveau? Kugira ngo Imana ironke ingene iremplisse ubuzima bwabo. Ntidushobora kwerita ubwami bw'Imana convenablement igihe muri attitude yacu no muri esprit yacu tutari abantu. Naho maze 27 ans nkijijwe ndashishikara ndacakeneye kugira iyi attitude yo kumva yuko Imana ntayo nzi, sindakura bikwiye, sifise experience. Naho wonya presse ukambwira ibintu byinshi mfise mu mpwemu, ariko ndacazi ko urugendo rwanje ari rurerure. Ndacakeneye Imana, ndacara umukene mu vy'Imana, ndacakeneye gukura, ndacakeneye kwiga, ndacakeneye kugaburirwa, ndacakeneye gutozwa, ndacakeneye kumvira. Simfise uburambe buntuma ntagikeneye Imana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Be kumenga ko birananira guheza kwere. Yesu ashimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Narabwiye Imana ngo Mana Jesse zo mu pastor. Ariko mumvise ko ariko ntashaka kuba pastor. Nubwibone bwanje. Ni reputation yanje. Yari image yanje, yari igicapo mfise. Bisobanura ngo Yorodani yawe cama ari ca kintu
imana ikwereka ariko ukumva ntacu ushaka, kirashobora kukubera indikasiyo y'ico yorodani yawe iri. Iyo imana yakikubariye kirashobora kwitwa yorodani yawe. Haleluya. Kuko iyo ntari kuba ico ndico no munsi, mwe ntitwari kuba tuzinanye, ntitwari kuba kumbere tuko turabonana, ntitwari kuba turi faminga na gucya. Ariko kandi hari igihe kugira ngo wewe ushishikare gutambukana n'Imana bigusaba yuko wewe wiyambura opinion zawe n'ingene ubona ibintu. Abantu benshi turi prisonnier y'ingene tubona ibintu n'ingene twibajije ibintu. Abakozi biwe baramwegeramo bati patron, raba urugendo twagize, raba aho twavuye turashika ngaha muri Israel, ariko kwere niyaza kuba gusavye ibirenga ivyo, en d'autres termes, ibi twaje tugemuye vyo gutanga tutaranatanga, est-ce que ivyo tuzanye sivyo bifise valeur niniya kurusha icari karagusaba? Munyumve, Namani yazanye inzahabu, yazanye amakado azimvye akuta amamiliyoni, ariko Namani nubwo ari prêt gusakrifia ubutunzi, ntari prêt gusakrifia icubahiro ciwe. Ati yagusaba ibiruta ivyo ntiwari kubitanga, reka databuja wemere woge muri aya mazi, hama turabe yuko vraiment kwama tugirira ama massage tugusiga amavuta kuri ivyo bikomere bidakira, turabe yuko natwe akazi kugabanuka, twama twambaye agapfuka munwa tugira tuvomise tugutreta, turagusavye ve muturinde vraiment iki kibazo vraiment twamamwo, turagusavye twemerere tukoze, wemere woge muri aya mazi vraiment natwe twaje dufise espoir vraiment please. Bibiri ivuga ngo Namani aragenda yidumbika mu mazi 7 fois. Bibiri ivuga ngo umubiri wiwe ucuraba pure, umubiri wiwe ucuraba wakayoya, acacika mushasha, acacika bebe, acacika umuntu ari pure, acacika umuntu akize, acacika umuntu abohotse complètement. Ariko sinzi ko mubona umenga biri simple, ariko ntivyari biri simple. Kuko urugendo rwa mbere rugoye mu buzima bwacu n'urugendo rwo guca bugufi. Uzoba ufise umuhamagaro ube disqualifié na manque ya humilité. Ushobora kuba wubatse urugo wagiranye n'uwo mariage mubakanye mukundana, ariko kudaca bugufi bigasambura ingo zanyu. Ngira ndababwire yuko humilité, uravyumva, iyo duciye bugufi n'igihe we wa mugabo, n'igihe we wa mugore ushobora kwambura droit zawe zimwe zimwe canke uburenganzira bumwe bumwe pour l'intérêt y'urugo rwanyu. Iyo niyo yorodani yawe. Mu buzima bwacu twese turafise ibintu Imana idutozamwo, bimwe bikatworohera, ibindi bikatunanira, ariko ndashimira Mpwemu Yera yuko ahora gushoboza ugakora ico Imana iriko irakubarira, kuko ngira ndakubwire ngo ntushobora kubona ubwiza bw'Imana udaciye bugufi. Nico gituma rero umuco wo guca bugufi, ubuzima bwo guca bugufi ni ikintu nk'ishengero tugomba kwiga. Uraciye bugufi bikwiriye, urahanurwa bikwiriye, urayobokera Imana bikwiriye, uriyoroheje mu mutima wawe bikwiriye, wumva uri umuntu facilement ashobora kubwirwa ico akwiye gukora ukagikora, cyangwa uri umuntu ibihe byose ibintu byose ubipinga cyangwa ubiquestioninga, atari mu ntumbero yo gutora inyishu, ariko ari mu ntumbero gusa yo kugarariza. Je ndi umwana yakosowe mu buzima, ndiko ndavuga ibintu nzi. Umwana yakosowe mu buzima kubera gukora amakosa menshi. Ndazi ngene orgueil ni ikintu kitwinyegezamwo gishobora gufata n'ishusho wowe utazi ko ari orgueil. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka kurangiza ndakubwira ngo Namani iyo atemera kwibira muri ajya amazi ntiyari gukira kandi yashitse hajya ahantu. Ndashaka kurangiza ndababwira ngo kumvira ni ukumvira, ukumvira, ukumvira. Namani yarumviye umukobwa areze, ariko Namani byaramunaniye kumvira Elisa. Hari igihe mu buzima bwawe wagaragaje ibimenyetso by'ukumvira, ariko ukumvira nta na rimwe kuba parfait iyo kudashikije incuro ndwi. Urashobora kuba warumviye agakobwa utunze uraza mu rusengero, urashobora kuba waragize paza mbere urakira Yesu,
ariko kandi kumvira vyitwa kumvira igihe wumviye inshuro zose zikenewe kumvira kugira ngo ubone resultat witeze ku Mana yawe. Nta na rimwe obéissance iri partielle. Bibiri ivuga ngo mugire umutima uri muri Kristo Yesu. Uyo niyumviye Imana igice, ariko ngo yambaye umubiri, haleluya, hama abo umuntu, apana ni abo umuntu asanzwe, hama arapfa ntiyapfa ku musaraba, ariko apfa n'urupfu rukengeretse. Nukuvuga ngo obéissance ya Yesu ntiyabaye partielle. Yesu ntiyakoze ibintu igice, ariko ico Yesu yakoze yaragikoze aragishishikara. Nico gituma tubatirizwa mu mazi menshi. Iyo tubatirijwe mu mazi menshi, on consacre notre vie à l'obéissance. Nukuvuga ngo igihe cyose bizokenerwa ubwami bw'Imana buzonsaba ma mort personnelle, canke bunsaba kwiyambura, zo kwibira le plus loin en profondeur, hanyuma hashikwako hose kugira ngo ninanazuka nzozuke neza bikwiye. Sinshaka ko bambatiriza mu mutwe, nshaka kwibira, nshaka kudisparesa, nshaka kuba effacé kugira ngo Imana niyahitamo ku bushobozi bw'amahemu yera kuvuga ngo zuka. Cette fois-ci, la résurrection, elle est glorieuse. Elle est toujours glorieuse, dépendamment de l'état, de la profondeur. Urupfu rwawe rwagushikanyemo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Namani ntiyakize imibembe, ariko texte twasome ndayirangiriza ko Namani yabwiye Elisa ngo guhera uyu munsi ndamenye ko Imana yanyu. Imana ishobora gukoresha ivyondo. Imana ikoresha uyu mugabo w'umupfumu naje kuraba, ariko ntanasohoke kunyakira. Imana idafunctiona kwa kundi bya bindi byose namenyereye, ariko nkaba ndahejeje gukira kubera numviye. Aravuga ngo désormais ngiye kumenya, ndemeye ko Imana yawe ari Imana kandi ariyo Mana ikwiye gusenga. Yesu ashimwe cyane. Acarongera ko aravuga ngo akira amashikanwa. Elisa aramubwira ati ndakurahiye ugoraho ku Imana, amashikanwa yawe sindayakira. Why? Mwebwe tubigisha gutangira Imana, ariko Elisa aranse kwakira amashikanwa ya Namani kubera iki? Elisa arazi ko mu myimvirire ya Namani amenyereye gushikiriza ibigirwamana. Zijya mana basenga z'igipfumu nta kintu na kimwe zakora udatanze. Iyi Mana y'Abasiriya abatunze nibo bishugwa cyane. Mugaragaze rero kwimvira igiceri Namani n'umwama mukunda bo baradepanshije kuri zijya mana, uyu mutipe nakira imibembe. Sinzi n'udufaranga twanyuma ngira ikigega cy'igihugu caramuterereye kugira ngo aronke ivyo ashira iyindi Mana. Ariko ashikiriye kuri iyi Mana imaze kumukiza, Elisa aramenya ngo uyu muntu sindamwemerera gushikana kuko ndagomba kumwigisha principe ya grâce de Dieu. Ndagomba yuko atahura yuko agakiza k'Imana katagugwa, ingabire y'Imana itagugwa. Ndagomba ko atahura yuko ivy'Imana yamukoreye ntiyabimukoreye kubera aherekejwe na cortege ya cash. No, ndabimukoreye kuko ndamukunda kandi ko nshaka kumugirira neza. Ntushobora kugura ingabire yanje, ntushobora kugura agakiza kanje, ivyo ndagukorera ndabikoreye par la grâce. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Iyo wakiriye ishikanwa ry'umuntu nk'uyo azi ko aje kugura ivy'Imana, uri umukozi w'Imana w'igipfu. Kuko ishikanwa ntitwakira materiel icumuntu azanye, twakira attitude itanze. Uyu muntu atewe n'iki gutanga kugira ngo tucakire, apana ngo azanye iki. Kuko ashobora kuba atanze nk'uko yatanze mu bapfumu, akumva ko aje gutangira Imana nk'uko nayo ari impfumu, kandi nk'uko umenga kuyitangira araguze. Ariko Elisa aramubwira ati no, iyi Mana yacu nibayigura, ibi yagukoreye si uko yabonye cortege ya kashe, ariko ivyo igukoreye irabigukoreye ngo umenye ngo igirira neza abeza n'ababi, itarinze guharura amano no guharura ivyo bashoboye. Ni Imana ikunda, iragukunda, ni Imana igomba kukugirira neza, ni Imana ikwitwararika. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Aranga kwakira ishikanwa ryiwe, acaramubwira ati basi nyemerera ko wanse kwakira ishikanwa, nyemerera basi ntwara akavu. Ariko je nabwiye ko nshaka equipe ya théâtre. Nyemerera ntwara akavu. Yo, umfashana.
yega jengira mpeze nyemerera ntwara akavu k'iwanyu lagatware muri Siriya basi adefo yuko tuzokwamanza ngaha muri Israel nyemerera ntware akavu ku Tanzania yega tugo turakora nyemerera ntwara akavu haleluya nyemerera ntwara akavu k'iwanyu kugira ngo igihe basi nzoba ndihajya nzohore mfukama ku butaka bwa Isirayeli nsenga iyo mana yanyu haleluya mu yandi majambo ati nyemerera ntware akavuka hari iwanyu nzohora mfukama yani ni kuvuga ngo iyi ni imana ya Isirayeli adefo yuko ntaba muri Isirayeli reka nzanye la terre d'Israël uravyumva iyi ni Ancien Testament ndabasavye ntimuze mudukwegere ngo muje kuzana ubutaka bwa hariya aha hariho nabo numvise babigira bagasubira hariya Yerusalemu bagaca babatirizwa bwa kabiri ngo muri Yorodani burofa ubo umviriza ati reka ntware akavu rero reka ntware akavu k'iwanyu igihe nzoba ndiko ndasenga nzopfukama nibuka imana yanyu ndacitse umumambre w'imana yanyu haleluya ndacitse umumambre w'imana yanyu Yesu ashimwe cyane apana umumambre VIP afise un protocole quelconque ariko kandi un membre brisé yakiriye mu vyondo haleluya yambuwe ibintu byose yarafise imana yasuzuguye ibyo yarafise byose kuko ico cyose cyo yakikugize ariko umuntu yabaye brisé yemera guca bugufi umuntu yemeye gutanga ikiguvuzi aravuga ati nzosenga imana yanyu nashikara muri Isirayeli haleluya ninashika i Siriya nzosenga imana yanyu ndayibuke mvuge ngo mana wacitse imana yanje haleluya uyu mutipe iyi mana yigira imana yiyo iyi mana icicika imana yiyo voilà yaje aje gukira imibembe atashe akijijwe wowe waje mu nzu y'Imana uje kurondera iki reka ndakumenyeshe ngo birashoboka yuko utaronka ico waje kurondera ariko uzoronka ico waje kurondera na plus kuko hari ivyo ukeneye utazi ko ukeneye hari ivyo ubuze utazi ko ubuze ariko natwe iyo tukwigisha ijambo ry'Imana iminsi yose wemere uce bugufi urongogwe kuko ivyo uzi ko ukenye ni bike kurusha n'ibindi byinshi utazi ko ukeneye kwiga kwibira muri Yorodani Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane ndavuze ngo ngaha ni nko muri Yorodani Yesu ashimwe cyane haleluya ugomba kuba ufise relation nziza n'ikintu citwa kurongogwa kuko uyu mugabo réponse mbi kuri autorité yagira mutume gutaha adakiza aca arasaba ikintu kiri spécial asaba Elisa avuga ati Elisa databuja qui est le roi aracasenga za mana z'ibigirwamana kandi yagiye gusenga ni jewe ndamuherekeza ndagusabye ikigongwe à l'avance kuko ninajana databuja agapfukamira zya bigirwamana imana yawe imenye yuko sinzoba mfukamiye bigirwamana ariko kubera obéissance ya mon autorité supérieure nzopfukamane nawe atari kugira ngo jewe nsenge ariko nzopfukamana nawe kubera ndamurespekta ariko mu mutima wanje imana yanje ni yakakavuna taha Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane vuga uti kwivumbura mwumva umutipa kiri umuntu yivumbura nuko mwumva umutima wiwe ko mwumva ingene yacitse wa grave ndabipfurize mwese gucika ba grave haguruka dusenga imana haleluya 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 Yesu ashimwe cyane reka ndangize ndababwira ngo gukizwa bizobazana kuba abantu bayoboka baciye bugufi barongogwa bari leje Yesu yarabwiye Petero avuga ngo igihe kirageze aho utazovuga ishobora no kwiyambika agaho uzoduza amaboko yawe uwundi muntu akaza akagukenyera akakwambika Yesu ariko ashaka kwigisha Petero saison ya Saint Esprit aje uwo ni wazokurongora ntuzovuga ikora ibintu ukuntu bishaka uzoba waratakaje volonté yawe uzoba utakiri maître ya volonté charnelle yawe uzoba usubisa uburongozi bwanje muhemu yera ico gihe bazogutwara iyo udashaka kuja kubera umutima haleluya w'Imana muri wewe uzokwigisha kureponda kwijwi ry'Imana riguhamagara ndasenga ngo Imana mu ishengero ryo mu Burundi aho turi mu myaka aho dufise agakiza ka théâtre kadasa n'agakiza atari na fotokopi y'agakiza uravyumva
ibintu by'ikidini no gutamba indirimbo z'Imana n'ibindi bintu byose ariko ataho bihuriye no kumeneka. Reka nakubwiye ngo imwe mu masinya ya maturite yawe izocika kuba umuntu aciye bugufi, umuntu adaharira n'Imana, umuntu yiyoroheje, umuntu ashobora kwambura ubugombe bwiwe bikeneye ko afata iyindi forme ijyanye n'ubugombe bw'Imana. Haguruka dusengere hamwe. Haleluya. Ndaje kubwira ngo nturashika. Waje ngaha hari ibintu buzi Imana irakwishura kuri bijya wari ukeneye. Ariko nikwiye kuba fin ya course yawe, nikwiye kuba fin y'urugendo rwawe n'Imana.